Ikaze kuri mwese abakora iki kiganiro 5 stars ni ikiganiro twibanda ku mateka y'abantu baba barabaye ibyamamare mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange bitewe n'ibikorwa bidasanzwe biba byaragiye bibaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi turibanda kuri Evariste Ndayishimiye waraye wegukanye umwanya wa mbere mu matora y'u Burundi aho yatsinze n'amajwi 38%. Evariste Ndayishimiye ni umuntu ki? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro cyacu cy'umunsi. Ariko wowe udukurikiye inkunga yawe tugusaba no gukanda aho handitse subscribe, ubundi ibiganiro byacu bisesenguye bikajya bikugeraho buri munsi kandi turagushimiye ko ubikoze. Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Umwanya ariho guhera mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2016. Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Umwanya ariho guhera mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2016. Akaba inshuti ya perezida ucyuye igihe Pierre Nkurunziza. Bwana Ndayishimiye Evariste w'imyaka 52 y'amavuko yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega iri rwagati mu Burundi. Ubu akaba ari wo murwa mukuru w'u Burundi. Azwi nk'umwe mu basirikare bakomeye ubwo ishyaka CNDD-FDD ryari rikiri umutwe w'inyeshyamba mu ntambara yadutse mu Burundi nyuma y'iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye. Bwana Ndayishimiye Evariste ari mu barokotse ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi mu kwezi kwa gatandatu mu 1995, bituma asanga abandi barwanyi b'uwo mutwe w'inyeshyamba witwaga CNDD-FDD, ishami ryawo rya gisirikare rikitwa FDD. Nyuma yaho uwo mutwe wiswe CNDD-FDD umaze kwinjira mu masezerano y'amahoro yi Arusha muri Tanzania mu mwaka wa 2000. General Major Ndayishimiye Evariste yakoze mu biro bikuru bya gisirikare, nyuma yaje kugirwa minisitiri w'ubutegetsi kuva mu 2006 kugeza mu 2007 mbere y'uko agirwa umunyamabanga mu bya gisirikare mu biro bya perezida. Yashakanye na Angelique Ndayubaha, ubu akaba afite abana 8. Mu kwiyamamaza kwe, Bwana Ndayishimiye Evariste yashyize imbere gahunda zirimo ibijyanye no gukomeza inzego z'umutekano n'ubwirinzi, gukomeza urwego rw'ubucamanza, imiyoborere myiza, imibereho y'abaturage, ibijyanye n'urwego rw'ubuzima, kurwanya ibura ry'akazi, ubushomeri cyangwa se chômage, guteza imbere ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, umuco n'imikino. Reka tubibutse ko ku bijyanye n'amatora, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Burundi yatangaje by'agateganyo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho Evariste Ndayishimiye w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryaje imbere n'amajwi 38.72%. Iyi komisiyo y'amatora yatangaje ko abantu biyandikishije gutora bagera kuri 5,515,115 n'abantu 418, naho abatoye bakaba ari 87%. Uru akaba ari urutonde rw'uko amajwi y'abiyamamaje yagiye akurikirana. Ku mwanya wa mbere turasanga Evariste Ndayishimiye uturuka mu ishyaka rya CNDD-FDD, akaba afite amajwi 38.72%. Ku mwanya wa kabiri turasanga Agathon Rwasa uturuka mu ishyaka rya CNL ufite amajwi 28.19%. Ku mwanya wa gatatu turasanga Gaston Sindimwo uturuka mu ishyaka rya UPRONA ufite amajwi 1.34%. Ku mwanya wa kane turasanga Domitien Ndayizeye uturuka mu ishyaka rya Kira Burundi ufite amajwi 0.57%. Ku mwanya wa gatatu turasanga Leonard Ngendakumana uturuka mu ishyaka rya Frodebu n'amajwi 0.47%. Nahimana Dieudonne akaba ari umukandida wigenga, nawe akaba afite amajwi 0.42%. Ku mwanya wa karindwi ari nawe mwanya wa nyuma turasanga Francis Rohero, umukandida wigenga, akaba afite 0.20%.
Mu matora y'abadepite ishyaka CNDD FDD naho ryagize imyanya myinshi kuko ryagize amajwi 38% rikurikirana na CNL ryagize 22%, IPRONA igira 2%, abandi bakandida bigenga n'amashyaka bagira amajwi atagera kuri 1%. Niba nta gihindutse, Evariste Ndayishimiye niwe waraye atangajwe kuba perezida wa 9 wa Repubulika y'u Burundi muri manda y'imyaka 7 iri imbere. Ku ngengabihe y'amatora biteganyijwe ko ibyavuye mu matora ku buryo bwa burundu bizatangazwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu mu 2020, naho perezida mushya watowe akarahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani mu 2020. Bakunzi b'ikiganiro 5 Star, reka twibutse gukanda kuri iryo jambo subscribe, kandi ababikoze n'abaduteze amatwi turabashimiye. Naho utaha, bye.